La drague, elle vient. Iki kiraro mubona gihuza Gatumba na Kajaga cubatswe mu 1992 mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri niho cubatswe na leta bien sûr, hama kugira ngo gifasilite corohereze imigenderanire y'igihugu c'u Burundi na Congo, mais aussi no gufatanya aussi na Gatumba kugira ngo abantu bose bari muri zone ya Gatumba bashobore kugira accès facilement kwinjira mu gisagara, imigenderanire kujya kubiraro byose bisanzwe bikora. Ishiramwe Metarusa niryo ryizewe na leta kugira ngo risanure ico kiraro kimaze imyaka 34 kidasubiwemwo. Ivyo tuvyiganirwa n'umurongozi mukuru w'iryo shiramwe rya Metarusa. Plusieurs facteurs ont fait qu'on se rende compte de ce problème. Nous avons d'autres travaux qui nous obligeaient à passer sur ce pont. Et l'expérience veut qu'en passant sur un pont, on a des réactions en tant que professionnel, de sentir si le pont bouge normalement ou pas. Et quand on passait sur ce pont, on sentait une vibration anormale. D'où notre intérêt de prévenir l'autorité compétente et le ministère pour lui dire attention, il faudrait peut-être faire une analyse de ce qui se passe. Et très bonne réaction des autorités. Nous sommes allés faire des visites ensemble pour aboutir à ce qu'ils nous ont demandé aujourd'hui, nettoyer et faire une analyse de ce qui se passe. Kuva ico kiraro cubakwa nkirigera gisubirwamwo. Iki kiraro kuva kicubatswe kiri unamura ko cubatswe kuri kuco bita rivière kuri rivière Rusizi. Rivière Rusizi ni rivière nini ya cyane, nini ifise n'umurindi munini kandi imanuka igenda directement mu Tanganyika. Alors aha murabona turi mu 2026 mu 2026 donc nyuma y'imyaka 34 iko no bivuga iyo myaka 34 iki kiraro mu bisanzwe kiri konsu yuko ingene cubatse ihagaze ku bintu ku nkingi zine kuri izo twita amapile ni ibi mubona bine, hama bikaba bigizwe n'ico bita bifashwe n'amakable. Aha muri aya matiyo aya hari amakable. Aya makable n'amakable twugara afise ukuntu yugarira hariya munsi, hari ukuntu bayakaza kuko ikintu cyari cyo cyose kico bita un ouvrage d'art ni ikintu gisaba misi yose entretien. Mu bisanzwe n'ibintu mu buhinga giteza kugira entretien nk'inyuma y'imyaka 10 canke 15 bakagira entretien. Mugo bico gihe kuva 1992 gushika ubu nta entretien, kuba cubatswe nta entretien cyaye bwagirigwe. Kubera ugusaza ico kiraro ntikigikomeye nka kera kuko cahora kinepanepa giciye ku mudoga hejuru, ubwo nibwo buhinga cari gikoranye. Mbega ubu ko bitagikunda vyavuye kuki? Kugira ngo izi pile izi nkingi zine zigume kuko munsi mwabonye ko twabiberetse rafisa amakauchu munsi, kandi aha hejuru turi bahita tablier ko gizigizwe na 4 pile mais aussi na tablier. Iyi tablier itazaguma en mouvement kuko nico kiha stabilité. Rero ubu mu misi heze niho abo mu kigo kijejwe ivy'amabarabara ARB bahaca bakaraba gasaba basanga ntikikibuja. Donc iyo kitakibuja rero nimwe twabereka tukiri hari iyo kitakirya mouvement yo munsi y'amapile aguma ari statique. Yamaze kuba statique rero umwanya arasaduka parce que habariho poids ntikibiregire kuko poids mu bisanzwe itwize koma iri équilibré iri mu mouvement. Donc rero ubu actuellement sivyo siko bikimeze, nivyo tuko twaje gukora ubu ishiramwe ico gihe atantre kigize iri kirakogwa. Nico gituma rero ubu ishiramwe Metarusa ico gituma ubu tuko turakora rifashanije n'abandi bakorana kugira ngo turabe ingene twobikora tuzibure dukosore. Igikorwa ca mbere batanguriye ko nico kuzibura amazi akarengana no gukurayo ibishanga biri ruhande y'ico kiraro. Aujourd'hui, ce pont est en danger dans la mesure où les sédiments, c'est-à-dire les sables, les vases, etc., tous les matériaux
ont emprunté les supports du pont. Et entre le support et le tablier du pont, on a ce qu'on appelle des compensateurs qui permettent au pont de bouger. Et aujourd'hui, ces supports sont bloqués par la vase, la boue et toutes sortes de sédiments. Donc le pont est devenu solidaire des piles, donc cassant. À terme, on peut avoir un grand problème de rupture ou de déplacement tout simplement du pont dans la Rouzizi. D'où notre intervention actuelle sur les travaux pour observer de plus près ce qu'il y a lieu de faire plus tard, mais dans un premier temps de dégager tous les sédiments qui sont autour pour rendre à ce pont son élasticité, si je peux l'appeler comme ça, et permettre aux usagers de la route de pouvoir accéder facilement d'un côté et de l'autre de la Rouzizi. Ibikorwa vy'intango bariko barakora vyihutirwa ni kugira ngo ico kiraro kugira ngo ntikimererwe nabi. Hanyuma murabona hari n'ikindi kintu zaza kubereka hariya cyo bita majon de dilatation. Imipira yagira tabuka. Yatabutse duteza kuzohindura nayo nyene. Hama muri ico gihe ubu dufise ico bita travaux d'urgence kugira ngo dusekirize iyi méthode ouvrage d'art gikiraro ego kugira ngo kibandanye kibaho. Turafise superficie twavuganye n'ababijejwe n'ikigo ARB n'ubushikiranganje bw'inyubako kugira ngo tubanze dusekirize iki kiraro d'abord vyihuta mu mwanya wihuta kuko nahandi ego nivyo tugaje kubereka hariya murabe ingene nk'ubu aha turi murabona hageze ya mashine ziri drage iri hariya na ziya pere excavatrice zijya actuellement hajya siko hari hameze nkaha mu bisanzwe ntimubaze ngo ijya si iri hajya si niyo twakere comme plateforme amashini yacu ashobore kuza aronke access y'ingene dushikira izi pile izi nyubako aya maguru namgaha munsi hose y'amatablier. Alors ijya drage iri kumwe na moteur iyo moteur tuyita ni yiza kugira gukwega dukura mu mazi ibivu byose biba birimo n'ibicafu hanyuma iri connecte ku mupira igipira gipima 350 mètres à 400 tuba turavyongereza suivant naho tuba turiko turakorera ko nk'ivyo twakoreye ku Rusizi kuri ico bita projet Ruzizi 2 projet Sinerac i Bukavu muri Congo kugira ngo turiko turagira ico dukosora naho nyene kuvyerekeye urugomero rwa Ruzizi 2 nago rutanga amazi ngahe Bujumbura ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bega iryo shiramwe Metarusa rifise ubuhinga ubuhe bwatumye baryizera? En préalable, il y a une analyse. Donc on a des appareils, on a des équipes de géotechniciens, de topographes qui ont fait des analyses d'eau et de sol pour voir à quel niveau d'ensablement, on va appeler ça comme ça, on est au niveau du pont. Donc on a fait de la bathymétrie, on a fait de la topographie, on a fait des essais de résistance de sol pour aller voir où on allait travailler. Ça, c'est la phase numéro 1 du projet. C'est ce qui nous permet de définir l'action à mener derrière. Iryo shiramwe Metarusa siryo ryonyene riko rirasanura ico kiraro, hariho n'ayandi mashirahamwe bifadekanije. Mu gihe twaza gutangura ico gituma mubona dukoresha ico bita pere excavatrice ziri specifique, pere excavatrice à bras long zitandukana ziya zindi musanzwe mubona ku machantier asanzwe. Kubera iki tuzikoresha kenshi mu cyo bita travaux lacustres cyangwa travaux maritimes kubera ziba ari zija kure. Nk'ubu utwasanze ngaha hariho ibikorwa byigeze kuhakorerwa ubishira hamwe ry'abashinwa yigeze kurungikwa kugira ngo kugira ikingire ngo uruzi ntiruduge niko badusiguri baca bashirayo aya mabuye. Donc aya mabuye niyo twasanze amabure manini mubona niyo twasanze uburo tuko turakurayo mugabo ntituyata kugira ngo tuce tubigenza tuyatugira tuyashire ku nkombe kugira ngo dusekirize inkombe y'ururuzi muno mwanya dukora tuduga gutyo ahandi tumanuka hepfo. Ibi aya n'amakamyo yacu ishira hamwe, ibi byose n'ibikoresho
dufise nabo dufatanye ibikorwa notamment Sojas Atom, notamment Supreme Corporation, aho kuko turaba ingene ibikorwa bishobora gukorwa byoroshe kuko imisi yose imitwe ikoranye kandi ingufu zigashobora tuje hamwe kandi zishiramwe byose ya Metalsar Supreme zose n'amashira hamwe yo mu Burundi akoresha abarundi harimo bien sûr guhanahana ubumenyi nkuko mubona aba dukorana ariko bose n'uguhanahana ubumenyi kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cacu. Mbega ivyo bikorwa bizoba bije gukuraho imyuzurire yama iterisibe muri ako gace ka Gatumba? Je ne pourrais pas dire que ça va régler le problème d'inondation. Le lac ne monte pas par la Ruzizi, il monte par... c'est la Ruzizi qui fait monter le lac, entre autres, et la pluviométrie. L'eau revient par le lac, elle ne revient... Bien sûr, elle déborde quelquefois de la Ruzizi, mais c'est pas les travaux qu'on va faire aujourd'hui qui vont régler le problème d'inondation. C'est un début. C'est grâce à ce genre de travaux que les gens vont pouvoir peut-être déjà réfléchir sur ce qu'il y a à faire en amont et en aval pour protéger cette zone de Gatumba et jusqu'à la frontière. Aujourd'hui, cette zone est plus basse que le niveau du lac. Donc c'est très difficile de faire un mur entre le lac et la zone. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions de digues, des solutions de barrages, de bassins de rétention sur lesquels les ingénieurs travaillent. Mais la phase numéro 1, c'est d'abord de protéger l'accès. Ensuite, d'envisager de mettre en place un programme de protection de la zone après le pont, c'est-à-dire en aval du pont. Aha ni hamwe nako nababwira ya moto nababwira ni cyo bita groupe hydraulique iraja munsi ikimba ikazungurutsa cyane gose n'inguvu nyinshi nawe kifise capacity ya 1500 m3 par heure ikaca ishira muri umatiyo ibitiyo binini yiya bikabona kuzana ngaha tubishira ngaha. Donc aha naho turafise ingene tuzobereka ingene murabona ko haba harimo ivyondo harimo amazi tuza kubitandukanya hari haruguru kugira ngo amazi asanzwe asubire muri Rusizi atakibazo. Sino ivyo vyondo byose biri yantase hiye. Iki kiraro mu ntango ingene twagirana amasezerano n'abaduhaye igikorwa aribo leta y'u Burundi nuko biciye mu kigo ARB hamwe n'ubushikiranganje buje n'inyubako nuko iki kiraro izi travaux zihuta zibanze zateza kumara iminsi 60 60 jours ariko turavye plan yatanguye n'ingene nivyo twasanzeho d'abord après tutanguye kubona nta mabuye naberetse n'iki ikintu gushaka kongerezwa umwanya mutoyi mugabo ibikorwa binyezina tuza kubiheza mu minsi 60. Alors kugira ngo gisubire kinapande kikore nk'iko cahora nababwiye intambamiza byahuye nazo ariko burya gukora iki kiraro gusa aha iyi perimetre dufise no kugira ngo du sauver ouvrage d'art d'abord iki kiraro inyubako ariko après nuko ibikorwa tuteza kubandanya ngo twababwiye hari yepfo ahantu kuri Delta hahurira Rusizi na Tanganyika kuko byaraduza hano muzobona umurongo hari amazi ya jaune n'amazi ya bleu. Donc aho rifo ko amazi tuyamanura iyo ni phase ya kabiri tuteza kubandanya guca tumanuka kugira ngo duhe n'umurongo uruzi twabereka tukiri hariya murabona hariya ingene hameze muravye hari ingene hameze no ngaho muna ko bitandukanye aha n'ahandi ukoze mu minsi 10 murabona iyi pile iyi nkingi yo ngaha murabona ifise amabara atandukanye hariho ahantu hari hasa nka marron hasa nk'uruzi Rusizi n'ahandi hasa na gris hasa nko ngaha amazi atashitse hajya niho twe twatanguye akazi amazi ageze kuko iyo turindira umwanya mutoyi byari kuba bibaye ibindi bintu atari byiza cyane kuko ikiraro caca kiba bloqué directement munsi hajya hari amakawuci ubu rero ubu mu bisanzwe kera igihe cubakwa guhera hajya aha munsi twita kuri tablier gushika munsi yari imetero 3 mugo murabona ubu par rapport ya hariya bien sûr aha hari nk'imetero nk'amasantimetero 70 75 aha ni kubera naho nyene twaje tumaze gukora ivyo bikorwa mu minsi 10 cyo kimwe na zijya kauchu hariya turi hariya ntizari zikiboneka
ndavuga ziri statique, ntihakiri movement, ntikinyiganyiga. Hama naho bivuye makable nababwira, murabona hamusa hajya bijya bintu bibiri bitukura, niho kugituzo navyo nivyo tuzokora turabe ingene, kuko nababwiye ko muri iyi miringoti ya rouge harimwo makable maniniya, niyo yandi afashe ikiraro. Nuvuga dukeneye gusura kuyekilibra kuyaregra, tuzokugurura hajya, hama turafise ivyuma ubuhinga dufise tuzana tukakwega kugira ngo turabe mezosi ntidukweye gukora ariko kose. Turafise ibiharuro turabirako vu niyi ouvrage ingene isanzwe yubatse. Yego. Ishiramwe Metarusa ryatanguye gukora kuva mu 1954 bamaze gukora ibikorwa byinshi cyane aha mu Burundi. Baramaze gukora amato, ivyuma, amamashini agazura, gukora ibivuko no kubaka ibiraro bitandukanye. On existe depuis 1954, Metarusa. On a fait pas mal de choses au Burundi. On s'agrandit sur des travaux lacustres. De plus en plus, on est en train de monter un nouvel atelier pour des constructions lacustres. On est capable de construire des bateaux, on est capable de construire des dragues, des ponts. Donc c'est un peu l'objectif de Metarusa, continuer ce qu'il fait depuis toujours, de la structure métallique et de l'ingénierie. On construit derrière chez nous un nouvel atelier de construction métallique lacustre, des barges, des bateaux, entre autres pour des travaux demandés comme le port de Rumonge, d'autres activités, le dragage du port de Bujumbura. Donc on a des dragues pour nettoyer. Donc c'est un peu la nouvelle activité, mais on est là quand même depuis 72 ans. Donc ça fait quelques années. Les travaux, ils vont de la charpente d'église, en passant par des stades, en allant passer par des ponts. On fabrique des ponts, on fabrique des antennes pour la communication, on fabrique des citernes pour les dépôts pétroliers, des cuves, donc des conduites forcées dans les centrales hydroélectriques. Donc le métal, c'est quelque chose qui apporte pas mal de choses. En plus de ça, on construit des carrosseries, on construit des silos pour le stockage des grains, on travaille aussi avec des brasseries, on travaille avec des projets du FIDA pour le stockage du sorgho. Le métier, il est vaste. Et on est entouré d'ingénieurs qui ont chacun leur spécialité. On ne peut pas être ingénieur hydraulique et ingénieur structure en même temps. Donc chacun a sa spécialité et on arrive à... Mais l'entreprise existe quand même depuis 75 ans. Mais elle évolue. Elle évolue comme toutes les entreprises, doit s'adapter aux besoins et à l'évolution des technologies. Et on essaie au maximum de le faire, dans la mesure des possibilités. Reka mfata akanya nshimire uwo wese akurikirana ibiganiro byose bica kuri Akeza TV